nongeye kubaramutsa ndabipfuriza umugoroba mwiza nkuko mwamye mukurikirana ikiganiro gica kuri Agakiza TV. Ni ikiganiro cy'indongozi yo kwiga Bibiliya nkuko mwamye mukurikirana. Uno munsi rero tuza kwiga ku kigwa cyo ku munsi wa mbere. Ikigwa cyacu cyo ku munsi wa mbere, umutwe w'ijambo uravuga ngo abashingantahe bayobeye. Abashingantahe bayobeye. Reka imbere yuko tujya mu kigwa tubanze dusenga Imana. Data mwiza, Mana mushobora byose, uri Imana y'ukuri kandi Imana y'ubuntu n'ubugingo. Ndagushima kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe wamana natwe na naryo. Ndagushima ukungene wamudutahuza mu by'ukuri no kugororoka. Komeza udutahuza ubane natwe muri iki kigwa, uboneye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero kuri uno munsi uri hejuru twiga ku kigwa cyitwa ngo abashingantahe bayobeye. Abashingantahe bayobeye, uno munsi tuza kwibanda ku kigabane kiri muri Mariko 5 ku murongo wa 15 kugeza 20. Ni hano tuza kuvuga kuri wa mugabo Yesu Kristo yakijije ingwara. Rero n'uyo mugabo yari wo mu gisagara cyitwa Dekapoli. Turatahura neza niko navuga, tuvuga ati abashingantahe bayobeye, umushingantahe ayobeye. Iyo tuvuze ati abashingantahe bayobeye, n'umuntu agiye gushinga intahe bitari byitezwe. Warashima umuntu adashobora kuba iyo kwiyumvira ko uyu muntu yogenda nk'ukungena abantu bari basanzwe bamunsi, ariko bakamubona nk'umuntu yarasanzwe agendana ubumuga, yarasanzwe agendana ingwara, hanyuma akaba umwe mu bantu bashinga intahe. Birayobeye cyane. Ni nkuko naje nshobora kuba umwe mu bishingantahe bishobora kuba biyobeye bivanye n'imigenzo yanjye cyangwa se n'imico yanjye y'abantu uko bari banzi kera, ariko usanga mbaye umushingantahe ayobeye. Ndi umuntu nje nshinga intahe mu buryo budatahuritse ku muntu yoba yaranzi neza icyo narindi, ariko akaza abona nje nshingira intahe umuntu noba naragabiye cyangwa se umuntu noba ntigeze nkurikira, umuntu noba ntibitahuritse. Nicyo gituma bavuga ati umushingantahe ayobeye. Hano rero batubwiye ati Dekapoli, uyo muntu yava mu gisagara cya Dekapoli. Ngaho ugerageje gukurikirana iyi nkuru muri Mariko 15 kugeza 20. Birerekana ukungene Yesu yakijije uyu muntu yarasanzwe afise ubugwayi bw'amadayimoni. Uyu muntu rero ashobora kuba yarabaye igishingantahe kiyobeye kubera ko n'umuntu abantu bari bamenyereye ko agwaye ingwara y'amadayimoni, ariko Kristo akaba yaramukijije. Ubwiwe uyu muntu arasaba Yesu ko yokurikira Yesu, ariko Yesu yamubwiye ati taha ugende muhira. Rero Dekapoli, iri jambo ni zina ry'igisagara. Dekapoli ni izina ry'igisagara. Icyo gisagara ugerageje kuraba girimo amazina abiri. Dekapoli ririmo amajambo abiri. Ijya mbere Deka bisigura 10, Poli bisigura igisagara, bisigura ko byari bisagara 10. Rero uyu muntu yava mu gisagara cyitwa Dekapoli, ahantu hari bisagara 10. Bisigura rero ko uyu yabaye umwe mu bishingantahe bizima bigenda bishingira intahe Yesu. Bisigura ko nawe ushobora kuba igishingantahe kizima bivanye n'icyo uhoraho yagize iki, n'icyo uhoraho yagukoreye. Mu gihe rero Yesu agukoreye ibitangaza, ntakubwira ati ngo uce umukurikira ngo ugenda, ahubwo ugenda kugira ngo ubashe kumenyesha abandi ubwo butumwa bwiza, iyo nkuru nziza y'igitangaza Yesu yoba yagize iki, yagukoreye. Rero twiga indongozi dutahura neza na neza icyo uhoraho tugomba. Adukiza kubw'umugambi, atukiza kubw'impamvu runaka, kugira ngo tubashe kuba igishingantahe kizima kiza gushingira intahe yende Yesu Kristo. Turabandanya ikigwa cyacu. Umwanditsi agerageza gusigura yerekana ubushobozi n'ubugombe bw'uhoraho mu bugingo bwacu. Twebwe tukizo kugira ngo dukize abandi. Ninde wundi ashobora gushikira ibyo bisagara bitaragerwamo n'abantu? Ninde atari wowe nyene Kristo yakijije?
ni wowe ubwirizwa kuba umwe mu bishinganahe bizima bishobora guhamakuzana abantu benshi kuri Kristo, kuko hariyo byinshi uhoraho yagukoreye bishobora gutuma uba igishinganahe kizima. Ariyo nk'abo yakuye mu busambanyi, ariyo nk'abo yakuye mu kaboregwe, ariyo n'abo yakuye ahantu hatandukanye dusanzwe tuzi cyangwa se dusanzwe tumenyereye. Ni nacyo gituma Kristo aho yagukuye ushobora kuba igishinganahe kizima. Kristo yagukuye hehe? Mu byumviro no mu bwenge bwawe. Kristo yagukuye hehe? Wowe uri kuranyumviriza muri aka kamanya tuko twigiye indongozi, ndashaka utahure neza, mbega Kristo yagukuye hehe? Ubwo ntiwiraramiye, ubwo Kristo ntiyagukijije kugira ngo ugere mu cya gisagara atigeze ashikamo kugira ngo ugende ube igishinganahe kizima. Ni nacyo gituma wiza gutahura, mbega Kristo yagukuye hehe? Kristo yagukuye mu busambanyi, Kristo yagukuye mu kaboregwe, Kristo yagukuye aho hantu hose wari widabamiye ukiyumvira yuko ibyo urimo ari byiza, ariko amaze kugukiza biba ngombwa yuko ugenda muri icyo gisagara cyane kugira ngo ubashe kuvuga ubwo butumwa bwiza, ubashe kuvuga ushinga intahe y'ibyo Yesu yagukoreye. Rero iki kigwa cyacu cy'abashinga ntahe, abashinga intahe bayobeye, twiga kuri uyu muntu Kristo yakijije. Uyu muntu aramusaba yuko yumukurikira, ariko Kristo akamubwira ati genda taha ugende uvuge ushinge intahe y'ibyo Yesu yagize iki yagukoreye. Nawe rero nahawe nahanje ho kwiyumvira icyo ubwirizwa gukora kugira ngo ugende ushingire intahe Kristo kubyo yagukoreye. Iki nico kigwa cyari kigwa cyo ku munsi wa mbere. Nibaze yuko uko tuzobandanya twiga no ku munsi ugira kabiri tuzogenda tubona itandukaniro n'ibintu uhoraho yagiye akora n'abantu benshi Kristo yagiye akoresha akiza kugira ngo bagende kuba ibishinganahe bizima. Icyo nicyo cyari kigwa cyacu cyo ku munsi wa mbere. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze. Data mwiza, Mana mushobora byose, tugushime kubw'amajambo meza uduhaye. Reka duhindure tube ibishinganahe bizima, uduhindure tuba bawe bwite, natwe tugire umwete n'ingorwa yo kujya mu bisagara tuvamo kugira ngo tubashe kuba ibishinganahe bizima. Tuvuge izina ryawe mu batarizi, mu banyamahanga babashe gutahura ububasha bwawe n'inkomezi zawe. Abantu batahure yuko ukiza kurya wakijije abana amadayimoni, batahure yuko ubwo bubasha twabuhawe nk'uko bigera Mwana. Dukomeze mu kuri kwawe n'ubuntu bwawe ubu n'ibihe byose, tubisabye mu rya zina ryiza dukunda Yesu Kristo. Amen.